Yes, ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu n'ibiganiro tubashikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mu banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Mwe rero mudukurikira muri mu bice bitandukanye, turabahaye kaze mu makuru yacu. N'amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bari mu ishengesho. Turaza kubarira ukungene byifashe. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye iyo ari ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye itelefone imuhamagara igikubikubi. Ibintu byakomeye muri CNDD FDD ndetse no mu ntwazangabo. Turaza kubarira ukungene byifashe. Ibintu byaraye biradogereye kuri uyu umugoroba rero basohoye itangazo ry'agacamutwe. Turaza ko barakungene byagenze mu ntwazangabo nk'uko amakuru twaronkejwe n'amasoko yacu bari kuvuga ko Prime Niyongabo boba bagira bamuhirike. n'ibintu rero bidushikiye ikete ryanditswe na Ndakugarika. Biravuga ko rero ryoherejwe ariko ngo bagira basinye kugira uyu Prime Niyongabo abogozwe, gusa ngo byagoranye ndetse biza kurangira bahamagaye perezida w'u Burundi kuri telefoni ngo babashe kumubwira uko ngene ibintu bigenze. Turababwira nyene iby'iyo telefone ndetse n'amabanga bavuganye n'ikigiye kuba kiraza gukorwa. Turaza kubandanyiriza rero mu yandi makuru turaza kubashikiriza. Turaza kunyarukira n'ubundi mu bice bitandukanye by'u Burundi. Ngaha nyene mu Burundi turaza kunyarukira ku makuru yaraye asohowe na Martin Niteretse. Turaza kubabwira ibyavuye muri ibyo biganiro nyine Martin Niteretse yagirishije n'abayobozi bato bo mu bice mu ntara ndetse n'amazone. Turaza kubabwira ibyo bashikirije ndetse ibyo nyine Martin Niteretse yashikirije abayobozi bato. Turaza n'ubundi kunyarukira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza kubabarira ukungene ibintu byifashe gushika amaginga ya muri Kongo. Murabizi ko umutekano watosekaye, abasoda baramaze kuhagandagurirwa mu batari bake mu Burundi ndetse abanyagihugu b'u Burundi bakaba bariko baribaza impamvu bariko baragandagurwa, ngo barababariye ko ngo baba bambaye amakaske kandi bakibaza ko ngo abo basoda b'u Burundi iyo bagiye kuraswanga kenshi baraswa mu mitwe. Amasoko yacu rero yatohoje amakuru kumvo n'imvano y'ukungene abasoda b'u Burundi bariko baragandagurirwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza kubabarira ukungene byifashe. Turaza kubabarira ukuntu boba bariko barafatwa matekwa n'igisoda c'umuhari wa M23. Turaza kandi kuraba ku ruhande rw'umugwi M23. Umugwi M23 uhagarariwe n'umuvugizi wawo mu bya politike Lawrence Kanyuka basiguye ko kuri ubu batayishaka gushika igoma gusa, ahubwo bagiye kwerekeza Kinshasa. Mu bindi byasiguwe na Lieutenant Colonel Wiringoma avugira uyu mugwi wa M23 mu bya gisoda, yavuze ko operation bateguye ngo zihambaye cane ndetse ngo ziraza kubasiga bashitse Goma. Ibi kandi byashimangiwe n'umuyobozi w'ihuriro AFC ndetse n'umugwi wa M23 ariwe Corneille Nanga, aho rero basiguye ko ngo bidatinze bari buze kwishikira igoma ndetse nyuma yo gushika Goma baraza guhita bashika babandanye bagera Kinshasa ngo bace bahirika ubutegetsi bwa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Umutekano wa Kongo waratosekaye imyaka 4 iraheze, umutekano utifashe neza. Ni mu gihe nyene abasoda ku mpande zombi, haba aba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'abo bafadikanyije guhangana n'uyu mugwi wa M23,
bandanya bahasiga ubuzima. Murabizi neza ko leta ya Kongo yagiriza leta y'u Rwanda ko yabifatiganya n'umuhari wa M23 kudurumbanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa leta y'u Rwanda ihakana ibi byose yivuye inyuma, ikavuga ko atahihuriye no kuba M23 iriko iradurumbanya umutekano mu buseruko bw'ico gihugu, ndetse leta y'u Rwanda nayo ku rundi ruhande ikagiriza leta ya Kongo iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo gufatikanya n'umuhari wa FDLR uvugwamo abasize bagize uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Sibyo gusa kuko na raporo z'impuguke za Loni zigaragaza ukungene uyu muhari wa FDLR ufatikanya na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse iyi raporo y'impuguke za ONU isigura ko uyu muhari wa FDLR ufashwa na Kongo mu bijanye n'igisoda, aho bahabwa impuzu za gisoda, bagahabwa ibigwanisho, ibifungurwa ndetse n'ibindi bitandukanye bibafasha mu buzima bwabo bwa misi yose. Rero ivyo byose bikomeje kuba agateranzamba, umutekano ubandanya uzamba mu buseruko bwa Kongo, ndetse muri Kongo haravugwa imigwi yitwaje ibigwanisho ishika ku 250. Ibi byose rero bigatuma injyane muri ico gihugu by'umwihariko mu buseruko imigwano itabasha guhagarara. Reka rero twigarukire mu makuru yacu kuri bwido nido n'ubundi tugaruka ko yarimo aravugwa mu Burundi. Mu Burundi mu ntwazangabo ibintu vyayangaye, injyane zongeye kwaduka mu ntwazangabo, ndetse ibintu vyakomeye kuri uyu mugoroba. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye iyo yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, murabizi ko ku munsi w'ejo bundi waheze aribwo twarose amakuru atubarira ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi Angeline Ndayishimiye bari bamaze kurira indege bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi neza ko perezida w'Uburundi yari yahawe ubutumire bwo kuja muri Amerika n'umutambukanyi we, ngo bakaba bari bitavye amasengesho yo gusengera igihugu ca Amerika ndetse n'igihugu c'u Burundi. Hanyuma rero y'ivyo byose umukuru w'igihugu agishika ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingwano zaratanguye mu Burundi mu ntwazangabo, ibintu biracika biradogera. Hama rero nyuma y'ivyo byose kuri uyu mugoroba perezida w'Uburundi yakiriye ikete, ndetse no bamuhamagara ku telefoni bitunguranye ngo bamubarira ko ibintu mu ntwazangabo vyadogereye mu Burundi. Rero injyane ni zose bivanye no kuba nyene umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo amagara ye ngo yaramaze gutosekara, ndetse hari na benshi batubarira ko ngo yoba yaramaze kwitaba Imana. Gusa amasoko yacu amakuru yatohoje kuri uyu ejo haheze, amakuru watohoje avuga ko ngo Reverien Ndikuriyo yoba akiri muzima, ndetse ngo n'amagara ye yoba ariko aratera amera neza, ngo bidatinze arashobora kugaruka mu Burundi. Gusa amasoko yacu nanone yatohoje andi makuru bavuga ko ngo rwoba ari uruyeri, kubera ko ngo mu ntwazangabo ndetse n'abanyapolitiki bakomeye mu Burundi ngo atakintu na kimwe bigeze baratangaza ku bijanye n'urupfu rwa Reverien Ndikuriyo. Bakavuga ko rero ngo urubu Reverien Ndikuriyo yoba ngo akiri muri moruge, ngariho nyene umurambo wiwe cyangwa se ikiziga ciwe ngo coba acaranyegejwe. Gusa amakuru nyene twahawe n'amasoko yacu mu bari Dubai bavuga ko ngo yobo ariko atora agatege. Reka rero tubandanize amakuru n'ubundi mu Burundi, tugaruke kuri Martin Niteretse ndetse n'ibyo yashikirije. Hari rero ngo ibibazo umushikiranganje Martin Niteretse yari yishura nyene ko yabivanye n'ibyo yabazwaga n'abenegihugu ndetse n'abayobozi bato bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Bagira bati ko tubona abenegihugu bama batonze ku biro vya buramatari kugira abatunganirize mu ntunganyo shasha y'intara, ubwo umwenegihugu wo muri Mugamba azakoroherwa no kuja kwitura buramatari Imakamba.
Gico ikibazo ca mbere bari bamubajije. Ku nsiguro rero ya Martin Niteretse yagize ati ico ni ikibazo abene abakenguza amateka babijejwe babajije umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kuri uyu wa kane Ruhuhuma 2025 mu gihe ngo yariko asigura integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa ryo kuwa 13 Munyonyo 2020 ngo ritunganya intwaro mu gihugu. Kuri ico kibazo rero umushikiranganji Martin Niteretse yishura ko ngo muri iyo ntunganyo ibibazo ngo byinshi by'abenegihugu ngo bizatorerwa inyishu mu nzego zo hasi. Agira ati guhera kurongoye umutumba mu gihe ngo hari ikibazo c'umwenegihugu kimunaniye gutorera inyishu niwe azoheza akishikana ku urongoye zone ngo nawe kikamunanira akaba ngo ariwe azishikiriza uwumukurira gutyo. Umushikiranganji yizeza ko ngo mubashizwe ku ntonde ngo z'abagize inama ya komine horabwa abafise ubumenyi bukwiye kugira ngo abazotorwamo kurongora abenegihugu ngo bazobatunganirize neza. Nayo ngo urongoye zone ngo azoba afise abo bafashanya bakwiye kandi ngo bazomufasha gukemura ibibazo vy'abenegihugu. Ayo rero akaba ari ivyo umunyamabanga nyene uyu Martin Niteretse ajeje intwaro yo hagati nyine n'iterambere ry'igihugu yashikirije ubwo yariko araganira n'abayobozi bato. Reka dusozerera amakuru yacu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri Kongo umutekano nyene twabaraga ko utifashe neza, gusa abarundi n'abarundikazi bariko baribaza ikibazo ngo cy'ukungene abasoda b'u Burundi ngo bakomeza kugandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ngo bakaba bibaza ukungene bagarabuwe ngo kandi baba barahawe ngo amakaske nyine bambara mu gisoda. Haruwateruye abaza ukungene ngo ibintu byoba byifashe ngaho nyene muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kubijanye no kuba nyine intambara ibandanya. Yagize ati Kongo intambara iriko ibera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu ya ruguru ngo yafashe iyindi ntumbero bivanye no kuba M23 ishobora gufata Kivu y'amajyepfo nk'uko biriko biravugwa n'umuvugizi wa M23 mu bya gisoda Lieutenant Colonel Wiringoma ari we nyine uvugira M23. Urwaruka rero ngo narwo ruriko ngo rwimenyereza imyimenyerezo ya gisirikare ngo kugira nyene ngo ruhangane na M23 nk'uko amakuru dukeshwa n'amasoko yacu ari muri Kivu y'amajyepfo yarikomeje kugenda abidushikiriza. Reka rero mbashimire mwese mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Nitekana umunezero ntangire rero byo gusubira kubana namwe banywanyi muba mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ho rero udukurikira waba uri mu Burundi nko mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'abandi barya nino batandukanye nk'abari mu Kigobe, Bujumbura, mwese turabateye yambu nimukomeze gukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Nitwo kwibagira kandi abadukurikira bari mu Kigobe n'ahandi ijya nino mwese turabateye akamo nimukomeze kugwira ibihe byiza. Nitwo kwibagira kandi abadukurikira bari i Rwanda namwe turabateye akamo, abari muri Tanzania turabahaye yambu, abari muri Kenya namwe turabateye yambu, tutokwibagira abari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'abari mu Buganda. Nitworenza ingohe kandi abadukurikira bari mu bihugu ngiyo hirya mu makungu nk'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turateye akamo
abari ijya n'ino hatandukanye nk'abari muri Australia ntitwibagira kandi abari ngaho i Buraya mwese turagiye ngo yambu mubandanye mukurikira amakuru y'ibiganiro tubashikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Woba rero utarakanda sabone canke partage bivanye n'ururimi naho woba uherereye, reka ndakwibutse utwo twose ucudupyonda ko kugira uzura buwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Sangwe rero sangwe barundi, amakuru yacu nagasaga turabararikira amakuru yo mukanya tuza kubashikiriza kumvo n'imvano y'umutekano hagati y'u Rwanda n'u Burundi ukungene ibintu bihagaze. Twari duhawe amakuru n'amasoko yacu atuburira ko ngo hoba hari operation ikozwe n'u Burundi ngo bushaka kongera gutera u Rwanda, bivanye rero no kungene perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze hari amakuru yari yashikirije ko ngo yiteguriye urugamba urwo ariko rwose ngo rushobora kuzotera igihugu abashobora kuzotera igihugu ciwe. Turaza kubakorera amatohoza tubari kubijanye nyene niyo operation duhawe n'amasoko yacu. Hari uduteye aka message atura ko ngo operation yatanguye mu Burundi, turaza ko ikora imvo n'imvana tubashikirize ukungene byifashe. Turaza kubandaniriza amakuru kubijanye n'urupfu rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ndetse no kungene amagara ye yoba yifashe. Turaza kubabarira ku buryo bw'idonido ukungene ibintu byoba bihagaze. Reka mbashimire rero mwese mwari mukurikiye amakuru y'ibiganiro tubashikiriza ku mwanisha kuranyu mukunda cane ya Isange TV. Amakuru yacu nagasaga turabateye yambu iyo muri ijya n'ino hatandukanye, nimukomeze kugira igitondo ciza. Amakuru yacu yo nagasaga, Imana ibarinde muze muhahe muronke mugire ibyo mutanga n'ivyo musigarana. Sangwe rero Burundi, sangwe nimukomeze mukomere. Amakuru yacu yo nagasaga.